irahari, arafise ingene yikomereyemo. Igihe bariko baramufata umukobwa wiwe ngira ngo dans un élan ya panique, yarasa n'umuntu agomba kuvuga ibintu. Mbwa yabihoze kubera iki? Mm? Yabihoze kubera, je mfata ko yabihoze kubera hariho kubatinya, hanyuma hariho n'ukundi kuntu bavyumvikanamo hagati yabo. Nimba rero Bunyoni yashoboye kuba yahagaritswe afise inzu 155 n'imodoka 55 nenga n'imodoka 55. Ico gihe twese twaratangaye twavuga ati ni gute hariho umurundi ashobora gutunga ivyo bintu vyose utabona naho vyavuye. Gushika ubu mwose yibaza baratwereka aho vyavuye, aho yakagiye yitaba bamwagiriza bagira iki, baravuze ngo barabifashe, ariko gushika ubu ntibigeze berekana aho yabikuye. Ni kubera iki? Ndabifata yuko ari umuntu akomeye, ahubwo azi n'ayandi mabanga menshi. Ushobora gusanga ari wafise nk'ukuri hariho abamusumbya n'izindi nzu batinya, bakimutinya kubera ivyazi, bakimutinya kubera yuko ivyiwe bigiye ahabona bidatwara we gusa. Ico kintu rero nshaka yuko abantu zambonera kure zibitahura. Babandi birirwa batonda ku kazi ku bagafise nta bisi bafise ngo niwe bafise igihugu ngo carabavunye, babandi bagenda gutayayira abatware, babandi bagenda kwigisha akabarira ati ngo tubatware muri Kongo tugende kwica abandi banyagihugu. Nukuza turababwira tukababarira ati mwabijujumwe, murajujuta mukagenda gukorera abantu atari ikintu na kimwe babanezweko. Bobo basumira inda zabo, kandi inda zabo sizirya tubona, turazibona zifoye ukamengo n'uruntu rw'urupurizo rugira ruturike n'amakoti batagishobora no gufunga ibifungo vyabo. Ariko zirya nda siko zingana, ni nini gusumba. Bunyoni ntiyari wenyene kubona yarashoboye gufungwa kino gihe cose, bakaba bariko baranka ko avugwa. Yari afise inzu 155 n'amahera yari afise, no kuvuga ko afise abamusumba. Ariko ni no kuvuga nuko nawe afise ayandi mabanga abo yasumba badashaka ko aja hanze. Baraza bakaduha amakuru. Ni gute turonka amakuru ngo bamusanze musi y'igitanda, ukamengo n'amakuru ariko arafwita. Ariko nta numwe arashobora mugihe muri kya gihugu ubuye muri 2025 umuntu wese afite telefone, nta numwe no mugasho afungiye hari telefone, nta muntu numwe arashobora gufita ifoto yiwe. Kubera iki? Batinya iki? Afise iki? Aha rero je rejoins akamara amazi ati hariho ibi bintu mpora ndabivuga ati l'histoire ne s'écrit pas au présent. Tuzotangara nitwabona ampleur. Hama Democrate ariko aravuga ibi batanguye kuza bugurura bajya baziranutse, batanguye kuza bugurura amakampani hanze. Burya bucuti dusigaye dufise, hari igihugu co muri Afrika dusigaye dufise ubucuti burenze. Umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bagenda mwongera nka 5 ku mwaka. Bajya dupfana iki? Mugende murondere mu makooperation yose y'u Burundi, dupfana iki? Ibi bihugu bariko bugururamwo amakampani nibiki biri inyuma? Bariko bategura iki? Bariko bategura mugani wa Democrate aho bazohungira? Nimba bariko bategura aho bazohungira, wakambonera kurewe ugenda ubiruka inyuma ukagenda kubatayayira. Wa mupapa wa mama ugenda uvuga uti mpemuke ndamuke uno musi mfungura. Menya ivyo uriko urashigikira ivyo ari vyo, menya ivyo uriko urakurikira ivyo ari vyo, kuko hariho abafise plan B. Wewe plan B yawe niyi ibintu bizohinduka, kandi bizohinduka neza. Bizohinduka guheza kugoka ibigori bikera. Ejo nariko ndumva wariko arabivuga ngaha muri space nyene kwawe, so guheza kugoka ibigori bikera. Ibigori bizokwera. Ariko wowe uriko uragoka uno munsi, wewe uri kugenda ukoreshwa amanyembwa kugira ufungura uno munsi, wahaze? Urahaga? Wewe bakurungika muri Kongo ukagenda ngo ugiye kugwana n'abantu bene wanyu, hari amahera baguha kwiye?
wewe urafise plan B nk'iy'abandi abandi bafise plan B bunyoni arafise plan B aracayifise ashobora amaraso y'abantu yishe ashobora kumururumba mugabo pouvoir yo yaracayifise abo batanguranye ku butegetsi bajya bari bakuze ibi Darlene ariko aravuga nibiki bari bangahe bagiye beliminana none ko beliminanye niye zabo hari ico mwabonye babakozeko abo boba barakozeko hari ico mwumvise bavuga rero gushobora kuba wivye ijana hanyuma bagasubira ko 5% ugasigarana 95 ugaca witekerereza ariko ibintu vyo guhemukira abarundi ibi bintu tutagore kubifata hose bitangore gutahura yuko hariho abantu intahe niyafata ijambo bazomaramara kuko ntituzovyibagira tuzobibwira n'abuzukuruza babo tuzobibabarira umuntu uri kuraguka uno munsi ukaba wizeye ko bizoba ari ibintu biri flou nka kurya twumva ivyo muri 72 ukamengo ni ibintu birimwo flou ukamengo urumva ivyabaye ariko ntubuze uri bwenda kuvyishuza ibihe vyarahindutse aha ndagarutse nshimire bimwe bivuye ku mutima abo bantu bose bagerageza uko bishoboka kose kugira ngo habeho amatrace habeho amazina habeho tumenye ibiba biriko biraba habeho archive tuzoshobora kugenda tugatahura ivyo ariko biraba uno munsi ndabashimiye mwese ndabafata nk'abatabazi mwese bunyoni rero nawe sor yiwe je nanje ndavuga ati nabeho mugabo ashaka apfe nabeho canke ashaka apfe noshaka ko abaho kugira ngo azobone ibizokurikira kuko biri mu nzira ariko ashaka apfe mugabo n'abuzukuru biwe amenye yuko bazobibarirwa kandi bazomugaya madamu wiwe mugende murabe kajya ka video wese yashizeko kare ariko aratanga umuriyoni ijya video igihe ariko aratanga umuriyoni s'il vous plaît ujya mudamu yaraba mu nzu na toilette yasa na toilette yonyene donc n'abantu ariko haba hakagaye madamu bunyoni agiye gutanga ujya muriyoni kwishengero umuriyoni ntiwagura n'icupa bazimana umushitsi witeka mu nzu iwabo bajya abantu bakoma amashi ivyo baba babibona barazi ko bari complice nomaramara ndumva umengo ifoko dutangura kuza dutanga amashyushyu ukavuga uti hewe urashobora gusiba mu misi umunsi umwe urashobora kuja mu misa urashobora gufukama basi ugasenga ukigira umuntu ariko arasenga nk'ivyo utabibona akavuga ati ndi mu mwuka pe urashobora guhengera bariko barakoma amashi ukaraba ikindi kintu ukora est-ce que abarundi turi conscient ingene duherekeza intwaro z'abicanyi z'ibisuma haraho mba numva umenga la notion birandengera mugabo ntibikindengeye cane kubera ko ndafise icizere ndazi ko ibintu bizohinduka ndazi ko hariho abarundi bahagaze mu bice bitandukanye kandi bavuga bati ntituzicara ahubwo tuzoguma duhagurutsa n'abandi tugume duhagurutsa n'abandi mu madomene atandukanye tuzoguma turiko turahagurutsa abandi tuzobohora igihugu kiriya gihugu cacu tuzokibohora nta shwa nimwe dufise nta hesitation nimwe dufise tuzokibohora tugende dushireho un état de droit ibi bintu byose turiko turavuga uno munsi iyi myidogo izoba umugani iti haraba bunyoni hari abantu bahora mumbaza ngo mbega ngo nigute ngo nitwa ngo ndondeza amangetengete imbere ko bunyoni afatwa amangetengete yari ijambo ntari bwigere numva mu buzima bwanje narinze kugira space ndaza ndababaza abari ngaha baravyibuka nababajije ati ico kintu bafungiye bunyoni ndiko ndasoma n'igiki amangetengete bakisoma gute amangetengete sinatahura n'ivyo ari vyo naho nari ikintu bamufungiye harya ngo bamufungiye uburozi
ngo bamufungiye gukoresha ngo ibintu ngo sio naturel ngo amangetengete arya bunyone mu byo afungiwe ngo ujya muntu yakoze biriya bintu byose harya ngo arafunzwe ngo kubera ngo yagonvye gukoresha amangetengete ubutungane buzokora umunsi umwe ubutungane buzokora ajya amazu 155 twagiye tumenya ingene yagenda yagura tugenda tumenya ingene bagenda binjira mu miryango bagasambura imiryango y'abantu bari muri diaspora bakaba barira ati inzu yanyu tuteza kuyidandaza bakamenya ingene bagenda bakoresha umwe muri abo urumva agasarana umuryango wose bakavuga bati n'umundi turi hanze hewe tugenda tubimenya amakuru agenda aja hanze si n'abantu bunyoni si n'umuntu wovuga ati yari muri business akamenya ingene agenda akagura n'ibintu basaka no baranyaga bakuzuza kandi ntibazihagarika wewe umurundi wicaye ngaho uri kurumviriza ukiri muri ya mentalite hari abari bakirimo muri 2015 ngo urumva ngo hariho abajya babagumutse ngo je sindimwo vraiment ndakwibutse yuko hajya bigiye twari muri 2015 iyo duhaguruka nk'abarundi twese tukagenda tukaja kwibara abantu twari kwisanga turi munzi 300,000 mu mezi nk'atatu mwibarabara ntitwari 300,000 ariko ivyo bintu byo kwibaza yuko hari abantu babijejwe tuzoza turabaraba tubarabire kure bagende bibunyene bita imbere twebwe tuzoca tuza twiyita yandi mazina kuri X tuzokumviriza canke twandike gato ariko twe turagomba gusubira i Burundi nukingiwe ejo inzu yawanyu izoshikirwa muhiri wanyu uzoja uwaza kuzoshobora kurwana gusumba abandi batashoboye kurwana bazoza babanyage babatwara ibintu vy'iwanyu babaza ngo wowe ngo kubera ngo watekereje ngo utagiye ngo uje hamwe n'abandi ngo dufatane twese mu nda tuvuga ati enough is enough bajya abantu tubakure babaza ngo uri en sécurité nta sécurité mu office nta namba ijya intwari hari mu Burundi ni intwaro y'ibisuma ni intwaro y'abicaye bafise ubwoko bw'ibisuma n'abicaye sabahutu bakorana n'abatutsi ni bisuma n'abicaye bafise ubwo bwoko hakaba le reste de la population abo bandi le reste de la population ubu muhutu b'umututsi hari ico bakurondera ko barakikuronka ko tu ujya mutoyi wawe ni bamushaka bazomuronka na mama wawe ni bamushaka bazomuronka ntiyagi umuntu n'umwe yicara ngaha ngo aratekanye ngo ngumva ngo sinkeneye kuvyitamwo ngumva ngo je ngo ntibindaba ngo ndumva ngo bariko baravuga ngo tugende ngo dushigikira bafashe mu irwanisho bitungu je nta ngwano shaka ingwano tuyirimwo ijya ngwano yaratanguye kuva kera ahubwo tugomba guhagarika ingwano ngo jewe ngurumva ngo hariho ba Pacifique ngo reka tuze tubwira ba Pacifique nyene reka tuze tubwira bajyaye bambona impa bagenda imbere bajya banyagupfa n'ubundi bavutse kugira baje imbere y'abandi bose reka tuze tubwira bajya bagenda gutabariza abandi reka twumve ba Wilson ntibabandanye bavuga je sifise sindabona simbona ico je nshobora gufasha umva twigeze kugira space turavuga ati ikiguzi cyo kutabohora ni kinini cyane gose gusumba ikiguzi cyo kubohora murundi kazi umenye ko hari ikiguzi uri kurariha kandi umenye yuko ikiguzi cyo cyose uri kurariha kizoguma kiduga nimba uri kuriha ikiguzi cyo kudatabara uzoguma uri ikiguzi cyo kudatabara kandi kizoguma kiduga nimba uri kuriha ikiguzi cyo gutabara umenye kuzoguma uri ikiguzi cyo gutabara nyene kudushika hagere gutabara mugabo ntiyagire umuntu umwe yicara ngo avuge ngo nta na kimwe ariko arariha hari deux camps uvya uri muri camp yaba ariko bagomba guhindura ibintu hanyuma uriko uratanga ico kiguzi harimo ubuzima bwawe harimo umwanya wawe harimo amahera yawe harimo inguvu zawe harimo ubwenge bwawe uvya uriko urariha ikiguzi cyo kudatabara ico kiguzi cyo kudatabara uzoguma uri kugenda babandi bagwaye ubirika inyuma kugira ngo ushobore kubavuza kubera système de santé yarapfuye i Burundi uhejeje abuca ugenda gufasha babandi batagishobora kurira amashuri kubera yuko abantu ntibariko barakora kubera irya système atana kariciro k'igitoro basigaye batanga liste ngo voici ngo twatanze ngo liste yaho ngo twatanze ngo ibitoro ngo à l'intérieur du pays hakaba hariho liste iriko amastation 12
ubundi uravye nka provinsi y'Igitega n'amastation hari yonyine ararenga 12 ngo yango mu gihugu cose twataze mu inondwe harose amastation 12 kandi naho nyene twatanze diesel twatanze mazutu gusa umva aba essence nta kundi ivyo byose uzobingira ikiguzi kandi ico kiguzi uri kurariha kuzoguma kiduga hanyuma ucushikirwa ku nzu yiwanyu baze kuyinyaga ukomeze uriha ngo uri kuriha abavoka mwarabibonye ubaho igihugu kigeze uzoriha umuavoka uriko aragutwara inzu amuha ikindi giturire uwo rubanza uzorutsindwa ugenda ukomeze uriha ikiguzi c'uko utabohora ikiguzi c'uko utabohora kizoguma kiduga ntihagire umurundi n'umwe yibaza ngo ejo bizomera neza gusomba uwe murundi ndazi ntawe ugihari mugabo ndaguhamagaye no musi nkakubarira ati wotangura kure abarundi bohaguruka aho bari hose bakavuga bati tugenda dutangure kuri iki kiguzi cyo kwibohora tuzobohoka abo tugwana ntibadusumvye ubwenge ntibanadusumvya n'inguvu hari abari bakomeye kubasumba barahavuye si amataktike badusumba si ibikoresho badusumba si ubwenge badusumba nta na kimwe badusumbije ukudatabara badusumbije ukudatahura ko duteza kugwana nabo ico barakidusumbije kuko bobo nivyo barimwo kuva bagishika caratuvunye ivyo bariko barakora vyose baravuga ati nituhava baradusumbye umunsi natwe twahagurutse tukumva yuko muri twebwe hariho umuriro uri kuraka tuvuga duti murahava nandwi nimwe bazohamara ariko ubu turashaka turezita tubuhure canke ntitubuhure on s'implique canke on s'implique haje sinzi aho baca sinzi ico nokora sinzi ukiri muri ivyo oye genda urabe ikiguzi uri kurariha uzogitahura umunsi habaye abarundi bavuga bati on n'a pas d'autre choix na nindi priorité ubu uye ego menza ako kazi nzogatondako ego miryo shuri nzoritondako kubera ko n'ubundi nteza kubandanya mbaho siko neza kugaburira umuryango wanje ntirezo gushobora kubandanya supportinga abo supportinga niki ariko ngiye umwanya ku munsi twese dufite 24 heures ku munsi ukavuga uti 30 minutes ndazishize dans une activité dans une ikintu 30 minutes sur 24 heures ndazishize izi nzoba ndiko ndakora ikintu gituma uburundi butabagwa kandi ndabisubiramo nko nabivuze ejo kumviriza space ntibikwiye nimba wumva ntiyagira action ni muri kuragira ntibikwiye gupartager space ni vyiza ariko ntibikwiye genda wongere ko raba ikindi kintu ukora uragifise nubwo yoba ari kugira ishavu ndende ukavuga uti ndarikuza kugira ngo muri jewe numve motivation yuko dutegerezwa guhindura ibintu dutegerezwa ntidushobora kubareka bajya abantu ubu ho bariko Wilson yabivuze ils se font des amis barafise abagenzi bavyumva namwe kumwe hinge babinjize mu Burundi hinge binjize zirya ntera hamwe bajya bawazalendo bose babakire karibu genda mwumvirize genda mubaza amakuru y'u Burundi ubu baragira business ubu baricaye bakabaho bien barafise ama business yabo mu ma province barugurura ama hoteli barugurura ama restaurant bari muri business hinge binyasara kandi si bo bonyene ntibazoza bari bonyene abantu bafise un esprit y'indandende y'ukuza bavuga bati ndayuzuza nce nuzuza ninda ntafise muri jewe fise mu mutima gusa ndayuzuza kandi ugomba kunja sur ma route ndamwica kuko niko igihugu kimeze kuko niko abarundi bavyakiriye 2025 tuzoyikumbura tudatabaye 2025 tuzoyikumbura hinge 2030 tuzohindukira turaye 2025 tuvuga ati hajya vyari bikigenda genda mubaze genda iyumvira mwose yiyumvire 2015 twariko turakoma induru intwaro mbi abantu bariko barica abantu basigaye babatora mu nzuzi ubu uyu muntu mwibarabara baramuhagarika bakagenda bakamwica twariko turakoma induru ubukene bwahe muri 2015 abantu bahe bicwa muri 2015 hinge intera hamwe ziyasta 2025 tuzoyikumbura duhindukire tuharabe tuvuga ati hajya muri 2025 hakiriho amahoro sha ariko ntibiteza kugenda gutyo abarundi tureke gusamara tubihagarike tuvyikuremo ntitureke gusamara umwe wese ahari arafise ukungene ashobora gukora kugira ngo atabare
tureke kwibaza ngo jewe ngo jewe ndashafise famille i Burundi. Nta numwe adafise famille i Burundi. Aba Pacifique arafise famille i Burundi. Abambonimpa aracafise n'umukuza niyese ntituzoshobora guhungana abantu bose ngo turindire yuko abantu bose bazaba bavuyeyo. Uzokwama ufise inshuti mu Burundi, uzokwa igihugu c'u Burundi n'umuvyeyi wacu, uzokwama ufise igihugu umuvyeyi wawe azokwama ari Uburundi. Ngoya ngo je ngo ndashaka kugendayo muri vacances, ngoya ngo reka ngo je ndashaka kugenda cyangwa ushobora kwishira imbere, ntushobora kwishira imbere, ntushobora kwishira imbere kuja gutabara ngo kubera ugomba gupreserva ngo uzohora utaha muri vacances. Ubwo bujiji n'ubwahe uremeye ko Burundi umuvyeyi wacu igihugu cacu gipfa tubona ubu dusigaye turi hewe umuti wa Colgate w'isi yose. Il suffit de regarder le Burundi nous sommes, baradutwenga kandi reka badutwenge, baradutwenga reka badutwenge kandi ntituzoshobora kuja guhangana n'abariko baradutwenga kuko turatwengetse. Reka ababanyi baturabe badutwenge kuko bazoba bariko batwenga ukuri. Mu gihe abarundi tutavuze duti turi ibihumbi turi miliyoni zingahe dushoboye, ata muntu n'umwe agutumbereje kw'inkoho, nta muntu n'umwe agutumbereje kw'inkoho, wavyutse watoze ku kazi nta n'umwe yarakuboshe, wabayeho umunsi wawe urahera n'undi urahera n'indwi irahera n'ukwezi kurahera, nta na kimwe uriko urakora kugira utabara Burundi. Hanyuma ngo ugomba ntibagutwenge. Reka n'ibihugu batwakiriye badutwenge, batubaze bati mbega reka twabahaye indaro kugira ngo mugira ngo uti nitwabahaye indaro ngo muze ku mati wacu hasi wanyu. Nubwo tuzobaha ama nationalité uzoza kuvuga ngo uriko urateza imbere igihugu cakwakiriye, aho wavuye naho nta na kimwe uriko urahakorera. Tumaramara. Reka simvuge menshi rero, reka nanje subire kuraba abana, hanyuma nsubire kubandanya mpamagara jewe umbaze ati ubu uriko urakora iki se? Ndahamagara uwa mbere, nkahamagara uwa kabiri, nkahamagara uwa gatatu. Nawe ndakubariye ati nimba umaze kubitahura rondera uwundi muntu umuhamagare umubarire ati ewe dukora iki, dukora iki, dushigikire nde muri bajya bose. Cagura uriko arakora kugira ngo ubutungane buboneke, mushigikire. Uriko arakora kugira ngo atabarize bariko baranyuruzwa, mushigikire. Uje ariko arakora kugira ngo abana bari mu buhungiro bashobore kubandanya bagenda kwiga canke bashobore, mushigikire. Uje yafashe umuheto kugira ngo agende urusase kurundi ingumu kuyindi, agenda hangane nabajya abantu kuko nabo nyene bafashe igihugu mu bagipfukamye mu nda kubera ko bariko batumbereza inkoko ku banyagihugu. Bashigikire, tubashigikire. Kora mu mufuko, andika, ririmba, tamba, kora uko vyumva, ariko ntiwicare kandi ntuvuge ngo je ndumviriza gusa. Ivyo bintu utahure yuko nta na kimwe bikora, nta na kimwe bihindura, kandi birimo n'agahinda kenshi. Cyose ugira utangure kwiyamplika, uvuga uti hewe inguvu zanje, umwanya wanje, uburyo bwanje, ubwenge bwanje ndiko ndabikoresha kugira ngo ntabare igihugu. Birimo morale nini cyane gose, nta gahinda karimo pe, nta gahinda na kamwe karimo. Nimba uriko uvuga uti ndumumenyesha amakuru, genda uyamenyeshe nyene kugira ibintu bihinduke, bikore avec passion. Urumva uvuga uti hewe bakora A bashika kuri B, namaze kumenya A ingene yagenze, ndaduza rezo yanje ngende kubiraba byose, ngende kubikora, kubivuga, ndakora uko nshoboye kose kugira ngende kubivuga. Nawe nimba utari umumenyesha amakuru ariko ukeneye ko amakuru avuga, ariko mwabarundi mwe amaradiyo nari hajya za RPA za Inzamba zande, turiko turabafasha, turiko turabashigikira. Ega bajya n'abantu basa amaraso natwe, nabo n'abantu bafite ubuzima bwacu nk'ubu bwacu, nabo bashobora kuvuga ati turabivuyemo. Tubafate bose mu mugongo, tugende tuvuge duti nk'abarundi, on va prendre en main notre révolution, on va prendre en main toute la lutte yo kugira ngo tugwanire intwari ibereye mu gihugu cacu. Ntitubihebere abantu bamwe bamwe ngo ni kubera ari passion yabo, ngo ni kubera ari inguvu zabo, ngo ni kubera bagikunda.
barabikunda vraiment Pacifique arabikunda nini nahazwe arabikunda reka tubimurekere hanyuma tugume tujako tumubarire dutabarize gira iki hageze naho hari abantu uzo uvuga bariko baradaha n'amategeko ngo nundi bakore gutya ntibakore gutya urinde uriko urabashigikira wowe abantu uriko urabwira gutya uriko urabashigikira anyway ndabipfurije umunsi mwiza abo ari kugitangura ijoro ryiza bariko bumviriza basinziriye canke umugoroba mwiza ndababariye nti barundi kazi tugira igihugu yes imbere ya vyose n'igihugu tugira igihugu kandi tucitangira murakoze Wilson Sawa. Ulisongira hayi hafi ndondeza. Yo nariko ndavuga ntuze yifunguye yifunguye nariko ndavuga nti nimba ata undi muntu afise icyo ashaka gushikiriza reka rero cyo dusa nk'abasozera space ariko nimba hari ufise icyo yifuza kongerako mu byavuzwe nitumunigana ijambo ni karibu utaho hari naho ubwo space turayisozera. Murakoze urisoje nagomba kongera ko tuntu duke sinzi ko muri kumuranyumva. Nagomba kuvuga utuntu dukeya kuvyo ndondeza yavuze. Muri iki gihe Burundi bugezemwo ntabwo ari umwanya wo kuvuga tuti nakari karakora ibi yarabihamagariwe nakari karakora ibi yarabihamagariwe ahubwo ari umwanya wo kwiyumvira interano y'umwe wese ko kugira sindabibazwa bavuga bati isorosoro rigwiriyo riroye canke ati iyo abantu bagiye hamwe bagira ico bashitse ko gusumba yuko umwe yo kurikora ikorwa wenyene bifise ikimazi kinini koko avuga ngo Wilson akora amaspace ni bo arabishoboye ndondeza nawe ndagira mobilisation arabishoboye ubundi nabandanya mugabo uri kwense ahantu kereke paro kabone yuko bitakuraba fata yuko abari kwense ari benshi batariko barondera ico bakora mugabo ariko barondera ico bakora ari bake ariko abantu bariko barondera ico bakora ari bafise ari bo bari bakeneye intege nyinshi ubwo bufasha bwawe apana kwinyegeza biraryoshe kubona ikintu gihagaze uvuga uti hajya harimo kuboko kuwanje harimo ingufu wanje nimba koko nawe wumva uri umuntu ubona uti mu Burundi harakwiye ko impinduka mu Burundi harakwiye ko hoba abashobora gutwara batunganiriza abantu bose harakwiye ko hoziyo guverinema ubwo butungane ubwo butegetsi abarundi bose babona yuko bokwiyumvamwe basira magizimo mu possible bo bwishimira bakavuga bati yego bano bantu bafise ikintu bariko barashikana ko abanyagihugu hari undi muntu yigeze kuvuga ati abantu b'ubuntu ntibakirimwo sinokwibaza yuko iyo hataza kuba akajagari nyene bateye bonyene sinokwibaza yuko hoshika hano tukabona umuntu nka Geraze Ndabiraba umukuru n'amankenguza amateka cyane tukabona umuntu nka Reverend Kuriyo n'umukuru w'umugambo cyane tukabona umuntu nka Neva n'umukuru w'igihugu sinavyibaza ko byari gushikana hano tubibona gutya rukuntu umuntu wese ashobora kwibaza ati twisanze gute hano hantu tutwagwa n'abantu bavuga bino bumviriza ibintu umukuru n'amashinga amateka avuga ati ukavuga uti none no muntu ga abantu bitwabona abashinga amateka bemera umuntu nk'ubakaje imbere yabo ni gute mukuru w'igihugu avuga bino bintu mukomediye yibereye ngaha avuga bino bintu nibiki rero ibintu byose bice bigaragaza bati abantu yamara naho bizingira ku butegetsi barondera kuma bariko baratowa barondera amanyanga yose bakora biba amatora bagira ibiki ntabwo bafise abantu bashoboye gutwara igihugu n'ukuri ntabwo bafise abantu bafise yo karite kunywanisha abarundi yo kugira vision ku Burundi yo kugira bati turabona ibindi bihugu byadusize natwe tugire icyo twakora kugira ngo tuduze visibility y'igihugu cacu canke dumunezero abanyagihugu bahari canke duhe inzira abanyamitahe bashobora kuza bati tuzane guteza kudandariza muri kino gihugu tuzane gukora ibikorwa vyacu mva makungu muri kino gihugu ntaho bari n'ibintu byo umuntu w'umurundi wose yo kuyumvira ko mu gutera intege afite bariko barakora ariko interano yabo wonyene muri wewe uyumvamwe kubera nta wibeshera buri muntu wose ashobora kwiyumva muti bino biriko biraba gutya sindiko ndavuga mugabo ndabona ko hari cari gikwiye guhinduka ndabona ko hari cyo nari nkwiye gushikiriza ndabona ko hari interano yanje yari hari mu gukavyinegezamwo kana ndacakeneye kuhaja uracakeneye kuhaja mu go kubinyegeza inyuma kose ntaho uri kuraja ibi bikuranyegeza n'igihe bizosambuka hose bizohitana wewe canke bitana biwawe nico umuntu twari dukwiye kubona nico dukwiye kwitaho twese buri murundi wese yumve yuko yo kumva afise umunezero avuga ati
igihugu cy'u Burundi gikaho kigeze ngiki ikintu bariko barerekana ku rwego mpuzamakungu ahantu kigeze cyangwa umuntu wese akabona ko yisanzwe reka araja muri ico gihugu tuve mu bintu byo gusimbira hamwe mu bintu byo gusimbiranira ko atabifa bishikanye igihugu tuve mu bintu byo kurabana igitsure bifa bishikanye igihugu ntabishobora kudushikana bige kandi ivyo bitegerezwa gukora umuntu afise ibintu yinyege bimwagira yinyegeje atagomba kuba mufukura cyangwa atagomba kuri kuja habona atagomba kubutungane umufata arondera kwinyegeza naho kantu nagomba kongera ko mbanda intera intege abantu bose mukuru bishoboka byose kugira ngo dushobore kugira ikiganiro cyangwa dushobore gusohora ivyiyumviro numva naje nogeza ngaho murakoze urakoze Demokrate wisanga akantu nagomba kongera ko ugifise umwanya turi kumwe bon ngira turi kumwe wese kuri gatanu okay ego ndagiye muri commentaire ndabona Sekahore yanditse ngo ni propaganda ya 2015 hanyuma ndavuga ati reka ndamwishurire hamwe n'abandi basamara nkawe tumaze umwaka urarenze siko hariho abantu binjiye muri logique yuko mu kugira ngo tuzobohore kiriya gihugu mu kugira tuzohangane na CNDD-FDD hazobanza kujaho ubutungane ewana abo bantu ndazi ko umuntu ariko arumva ino space araza abone ko ndavuga abakitaguzi barakitagurika ngo mu Burundi harabaye ubwicanyi harabaye genocide yakorewe abatutsi mu kandi iyo genocide nta butungane bwigeze buboneka murumva tuzobanza kuronka ubutungane na genocide yakorewe abatutsi banze yemegwe bahema ngo tuzoja hamwe ngo tubohore igihugu cacu niho tuzoshaka kuja kubohora gukuraho CNDD-FDD kugira ngo genocide yemegwe ahantu hariho hose si ikintu abarundi twebwe twavanga ijambo genocide ryararose definition siko hariho ikintu mu mategeko yo ku isi yose hariho ico baza kwita genocide hari ivyo baza kurabirako hanyuma hariho naho binza guca kugira ngo ivyo nukwemerwa mu nzira rero icamwo kugira yemegwe ni inzira izwi mu Burundi sico gihugu ca mbere kizoba carahuye na genocide canke kikeneye kuja mu nzira y'ukwemeza genocide ni ibintu bihari ngaho ushaka kumenya ingene bigenda arashaka kuja kwiga akamenya ingene bigenda nta hantu na hamwe ushobora kuja iyo bariko barasaba ngo genocide yemegwe muri Nations Unies kugira ngo igende kwemerwa muri Nations Unies habanza kubaho n'abantu babaye condamné kuri ayo ma acte de genocide kugira abo bantu babanze kuba condamné habanza kubaho ahantu hari ubutungane bushobora kuba condamné bariko basaba ubutungane nde ubu turashaka kuvuga ngo ntitubanze ngo tukooblige CNDD-FDD bariko bavuga ngo tubanze twooblige CNDD-FDD kubanza guca imanza z'abakoze genocide mu 1993 hanyuma abo bantu donc bitabe izo manza babe condamné baburane babe condamné hanyuma babaye condamné cyo tugenda rero muri Nations Unies kwemeza haze kuba donc ize kuba décrété kw'isi yose ibe reconnu yuko iyo genocide bariko basaba nde ubutungane exactement kuko tumaze umwaka bariko baganira mu Kirundi bariko baganira n'abarundi n'abanyarwanda n'abanyekongo bavuga ikirimi nk'iki wacu ubwo butungane bariko babusaba nde mwose agende yibaza ikibazo bariko babusaba dede bariko basaba dede ngo ishireho ubutungane ngo imanza ngo zabishwe ngo muri 1993 bariko babusaba nde exactement Sekahore yes turasubiriye muri spirit yo muri 2015 yes muri 2015 twari mukuri ntihagere n'umuntu ntuze wigere wibaza yuko hariho n'umuntu uzoza gutera isoni
ngo yari mwibarabara ngo agira amaramare. Umuntu wese yagiye mwibarabara muri 2015 yarazi icamujanye, nta numwe yagiye yahenzwe. Twari abantu bakuze, nta abantu bose babishigikiye kiriya gihe. Abantu bagize manifestation muri Etats-Unis, muri Canada, mu Bufaransa, mu Bubirigi, muri Allemagne, muri Swede, mu bihugu vyinshi. Bajya abarundi bose bari bazi ico bariko barakora. ahubwo twabitakaje gute? Hahindutse iki? Nico kibazo. Gusubira muri spirit, ahubwo twayivuyemwo gute? Twayivuyemwo ryari? Kuki twoyivamwo? Ko ari ico kibazo. Ku 2015 twariko dusaba yuko amategeko akurikizwa nkuko yanditswe. Tubivemwo? Twarabihinduye. 2015 twariko turavuga duti umuntu nubwo aba ari president ntakwiye guca ronka uruhusha rwo guhindukiza amategeko ngo yahindukize uko ashaka. Ntavyo twavuyemo. Intege zishobora kuba zaragabanutse gatoyi, ariko yes duteza kuzivyura. Ahubwo niyo combat de notre vie rero sekahore ubimenye. Twari mu kuri kandi ukuri guteza gutsinda. Twariko turavuga duti nk'abarundi turafise uruhusha rwo kugira ico tuvuze ku gihugu cacu. Baraturasa, baratwica, baraturasa, baratwica, ariko ntibishe ukuri. Ntitwapfuye twese. Turacavuga yuko tugendera mu kuri. Ivyo bintu vyo kugomba ngo murumva ngugira ngo tumaramara, ntitumaramara. Nta n'umuntu n'umwe ariko aramaramara, ahubwo n'umuntu yoba ariko aramaramara ndamurungikiye homede, ndakurungikiye umuti amangetengete potion magique, ndayikurungikiye wiyambure utugenda woge, urumva winyukura ahantu hose hoba hariho urumva n'agashemu na kamwe ko kwibaza ngo twariko dukora bibi. Ntitwariko dukora bibi, twariko turasaba ko amategeko y'igihugu akurikizwa, kandi n'ubu duteza kubisaba ko akurikizwa. Ivyo bintu vyo kwibaza ngo hari ubutungane, nta numwe uri kurasaba ubutungane. Uzoshaka kugira stress kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu uri kuravuga ngo uri kuronderera ubutungane ngo abantu bakorewe genocide yakorewe abatutsi atagihugu ufise, nta butungane uzofuronse. Tudafise un système judiciaire solide, nta butungane buzopfa bubonetse jamais. Uzokwamuvuga, uzovuga, hewe nabo uzovyara bazoshaka bakomeze bavuga, nta kizohinduka na nakimwe. Ahubwo n'umuntu akiriko arahendwa gutyo oye ndamubariye ati ugurura amaso, ariko bavuga iki? Dushaka ubutungane hama hageze kwimaze yuko dushobora kuja guhangana n'abantu bapfukamye mu nda igihugu no munsi. Abo nyene bariko barabagira impunzi nabo nyene, kuko n'impunzi nta numwe ariko bivugira mu Burundi ngo yango ntiharagera vraiment, urumva ntiharagera. Wababaza ati none ubwo butungane buboneka gute? Ngo yango turashaka turavuga, turashaka turaganira kugira twe dushaka ubutungane gusa, twe dushaka ubutungane ntihagire n'undi atubarira n'ikintu na kimwe, ahubwo reka tugende turase uwo wese bishoboka, tumutera amajambo, tumubeshere, wayibona tumwambura agahuzu, tugume tuduterateranya ubu benshi kuva kuwa mbere kuva kuwa nyuma, kandi duce duharanira n'uburenganzira bwacu nk'abantu bwo kubikora ivyo bintu vyose twinyegeje. Ntihagire umuntu yubahuka kuza kuvuga abo turi ce turira, bagomba kutwica ce turira. Vraiment n'uburenganzira bwacu nk'ikiremwa muntu bwo kubeshera uwo wese dushatse, mugabo ntidukeneye n'umuntu n'umwe atuvuga. Tugomba kubikora twinyegeje. Gusa abantu nibatwumve turiko tuvuga ukuri ukuhe? Uriko usaba iki? Uriko usaba ubutungane nde? Ukuri ukuhe? Uriko uravuga ko hera kuva kuwa mbere kwa Mungu, uriko urabesha gusa, uterateranya utuntu hanyuma binakunze uce winjizamwo n'amacakubiri. Yes, uca ugenda utumbera abantu bajya n'abakaravanye ngo yango je ngo none ngo kwita umuntu ngo umukaravanye ngo ese ngo ni igitusi. Uca ugenda urire kuri space ngo je sinumva nico bampora ngo iyo nise abantu ngo bakaravanye ngo mbantukanye. Ufise mama wawe w'umuhutukazi,
hanyuma hagize n'umwerekana ngo ariko vraiment ngo ninde ngo ageze ngo abo bantu ngo ubu rero ngo bapfukure ngo urumva ngo nibice twe turiko turagwanira uburenganzira bwacu bwo kubesha twinyegeje des idioties pareilles yes c'est des idioties nta kintu na kimwe gishobora kuva mu mutwe wanyu ugwaye mu mutwe gishobora kuzana solution n'imwe y'Uburundi. Mbega mwarize barya abantu barize bafite amashuri ayahe bafukure ntirahera turayazi barize kugira ngo barabe isi yose bavuga bati ndagiye no kuraba na definition y'icyo genocide ndagiye no kuraba biriho wari ushaka kutangira recherche ukavuga uti mbega genocide bwira yemezwe bigenda gute utusanga uza kuri space kugira ngo genocide yemegwe ugenda Pacifique ni nazwe no mwicanyi aha Alexis Ndwije no mugenocidere ariko reka ndabivuge ninyegeje hanyuma ntihagire n'uvuga n'uwondi kubera uwuza kuvuga uwondi azoba avuga kunyicisha ninda keneye kukwica wewe na Pacifique ni muzima na Sinduhije ni muzima ico kintu wowe wumva wakoze kirenga intwari z'i Burundi ico kintu wowe wakoze gisumba amagini iki nawe nyene ni muzima mbona ni muzima baramurashe waje ivyo yakoze nawe nyene aracari muzima nta burenganzira bwa kirema muntu nta namwe vyanditse ngo parmi les droits humains hariho le droit yo kuja gucafuza abantu bose n'inyegeje ngo mu ma liberté d'expression ngo harimo yuko ngenda nkateranya nkigisha amacakubiri ngo ninyegeje ivyo si uburenganzira bwa kirema muntu la seule chance mufite nuko muri ko mubivuga mu Kirundi x ikabitumva ikirundi that's it mwo kwihenda mukaba muri ko muravuga bijya bintu mu Gifaransa mukaba n'amakomantere muba muri ko muyandika mu Gifaransa mworaba ko mutabara reporting n'ubukonte bwanyu bukugaba ni hamwe nyene umuntu abavuga ati abantu bose bariko baracafuza barabaraba nka Pacifique ntazwa ashaka kubaraba akavuga ati tiens donc de nouveau venu mu bantu bariko barageraraza amaze imyaka ingahe yararazwa wibaza ko Pacifique nini nahazwe mu bantu bose ku munsi baba bariko baramutuka wewe wiziri ku nama Felicite wewe uri Raisa Nyambo wewe uri Mubeza Pamela wewe ndori cimpa mugabo wiwe murimwo bangahe bienvenue dans le club niba bacafu ndondeze uvuze ko ndori cimpa n'umugabo wanje ndori cimpa umugabo wa ngaga yitwa gute ngubuntu Mubeza okay oya bafukure so no muzi babwiye oya nta bandahanya n'icyo nagomba kumva nyene ujya rufonya mbega bajya abantu bose nyinda tabati ni hamwe nyene umuntu abavuga ati hewe muri juste mu kagwi k'abantu bagenda bagateranya babesha tout ce qu'on peut faire ni ukubarira abantu tukababwiza ukuri hanyuma kugira ntibagwe mu mutego kandi ikintu kindyohera ha rero ngira shimira abarundi bashe ndababarira ikintu kimwe regarder dans quelle période nous vivons aujourd'hui nk'abarundi hatarinze kuba campagne hatarinze kuba politique nationale hatarinze kuba ubutura abarundi dushobora kuvuga duti ipfa muramanya amacakubiri turabatutsi turabahutu turi iki twese tukavuga ati ivyo bintu muko muravuga n'ubujuju n'ububeshi muriko migisha amacakubiri twihe kamwe pe nk'abarundi turageza ahantu abarundi benshi bavuga iki bakavuga bati mbega mwarasaze murajujita gushika hiyo hose ushaka ubutungane mbega n'igiki cakubujije kugenda kwiga droit ubu uramaze umwaka wose uraheze uriko uravuga ubutungane bwakorewe abatutsi nyinya uwo muntu wese ariko aratugwanya n'umuhutu ni intera hamwe ndondeza mangetengete ni intera hamwe ni paripe hutu inde twese turaba paripe hutu
ngo abo bantu nibo bagenda ngo abantu baba bariko baragira promotion gwasa mu buzima bwanje ugenda uharure kangaho no mwaka navuze gwasa uca ugenda uharure kangahe bavuze gwasa bobo ce turondera uriko aragira promotion y'uwundi ninde ariko aragira promotion y'uwundi sorry gato ndondetse hariho ikintu watanguriye ko uyu muntu yitwa Seka yanditse ngo ni propaganda reka ndabisome se ndabivuga nabi yanditse ngo 100% propagande de 2015 ngo bis tugire amahoro avuye mu butungane. Hari ikintu jewe nama nibaza iyo bariko baravuga nk'iyavuze ngo tugire amahoro avuye mu butungane, ubutungane ubona ingene buriko barakora, ubwo butungane buteze ko buvahe n'ubuhe burihe je hari ikintu anyway nta kare narabyibaza ko ariko ubu sinkivyibaza koko umwami bakorera naramumenye. Honestly nka space yejo aba bantu nukuri baragwaye, bamwe baragwaye abandi nabo bafise ni diri bariko kandi vraiment ko haje nta kindi nababwira, ariko buriya igihemu ntigihera. Ushobora gukora ivyo uriko urakora uno munsi ariko fin de fin ivyo uriko urakora bizokugaruka, kuko ndonde zibaze nk'umuntu vraiment aza muri space akavuga ngo Dr Sahabo afungiwe ngo niwe ngo afungiwe ngo urumogi ngo niwe yafurunisa ngo niwe yazana ngo madroge yo guha aba manifesta muri 2015. Uwo muntu akaza akabivuga akabivugira mu bantu, hama abantu bakabandanya bakweshoninga ngo uyu muntu areka korera iki. Buri gihe iyo bariko baravuga ibya 2015 ni imvugo z'abadede, kuko umudede yavuze 2015 umenga 2015 umenga abantu baramenje, umenga abantu bakoze ibidakogwa, umenga nabo nuko baca babihindura akavuga ngo ababiteguye ngo abagiye mu manifestation bari bateguye ngo ababiteguye bari bateguye gukora genocide. Mais c'est pas vrai. Genocide yari gutegurwa igategurwa n'aba Pacifique, hanyuma mu guhunga bagaca bahungana bose. Hanyuma iyo bariko baravuga ngo bakiye babona ngo amatike ngo y'amadege ngo bahungira mu bihugu, none ndabaza ikibazo, wari wibaza yuko hari igihe abantu iyo bariko barabivuga ariko nyene c'est la manipulation no kwikora, kuko uriko urabwira umuntu ngo we yaciye ahungira mu Bubirigi ngo abandi bahungira ngo Mahama, none abantu bose iyo habaye hateguwe hari association nta ba leader baba bahari, none umuridere ahigwa cyo kimwe n'umumambre asanzwe. Ubu wari wifuza ko Pacifique ahungira mu Rwanda aja mu Mahama canke na Kivale canke akaja muri hahandi muri Tanzania? Sometimes basi murakoresha n'ubwenge mukumva ko abantu muriko murabwira harimo abantu bafise ubwenge ama brain afunctiona neza. kuba yoronka abamuhungisha, of course ijwi ryiwe ryarashika, none ijwi rya Pacifique aho ryashika niryo ujya muntu ari Mahama iryo jwi ryiwe niho ryashika. Can you imagine? Mbona impako yarashwa bakamweva kiwa kaja kuvugwa. Mwarabonye uburyo yavuwe, nuko ijwi ryiwe ryari risanzwe rimuzi, ryari risanzwe rizwi. Waruzi none ko baca baronka amatike yo kwishurira amatike y'indege abantu miliyoni zingahe zirenga miliyoni n'ibihumbi 500 by'abantu bari bahunze. Reka ndakongerera ko wisumba barira ngushira ko mwijambo. Ndakwibariza Charles, Association des juristes catholiques z'i Burundi. Akate. Siniyo. Oyo ni nivyo ni ndayibona. Ari kintu Democrate. Association des juristes catholiques du Burundi. Hari ico yiziko. Ujya muntu yitwa ngo Umoka. Oya. Wa wundi aza kwigisha ngo abantu ngo bateguye manifestation z'i Burundi, ngo abantu bahamagariye abantu mwe barabara ngo hari amahera ngo ajejwe ngo kugira ngo bobo ngo bace bahunga.
umuka none none mumpamagarire umuka nyinga ndababarira umuka kuko ujya wewe muntu kenshi igenda ababesha umuka ijya yari ari inda muri space Rwigamwe n'ubusa ari wari ariko host wiwe eh mugabo ibyo nta kibazo biteye oya we ariko shara oya abantu mana umuntu ababaje uzi ikintu kimubabaje umuka bijya bintu byose ariko aravuga ndamusavye agenda asigure ingene yashoboye kuva mu Burundi akagenda mu Rwanda kugira agatora amahera agenewe gufasha abantu b'aba acteurs de la société civile bariko barahunga akayatora agaca asubira mu Burundi hanyuma agaca agira inzigo ngo ntibamukwirije yakurikira nous avons none affaire à des bandits bose ofete n'abantu bataye ubuntu muri bo n'abantu batagira ubuntu muri bo n'abantu babayeho kubera oh mon dieu reka ndababwiza ukuri ni banka gufukugwa pour une raison reka mpindure titre y'intuze reka mpindure titre noneza bivuyemo nukuri ujya muntu umuka ari bya bintu abavuga kenshi turavya mu société civile ari mu Burundi kiriya gihe uwo musanga ahantu hake yoba yarazwa ati ino société civile ari ikintu iri kirakora muri bino bintu biriko biraba uwo musanga ahantu hake yoba yarazwa rero je sinagiye gutangara cyane ndamusanze ari kumwe n'abari abantu muri iyi minsi akorana na space n'abari abantu bajya abantu bandura icimpa n'abajya bakorana kujya nyene bakorana kujya je bajya abantu kenshi ndabita ibigwaru dubi mbo ushobora connect the dot uzogenda connecting kwanze murindire kwanza munyambura ijambo ryanje sinari bwaheze kuvuga murabona banze murindire reka ndababwira ikintu kimwe nabangusha bigera abavugizi b'abarundi jewe narayenda twenga no musi muri space yabaye mwijoro nari ngiye kuryama ndavuga ni reka ndayumvirize uriya muntu yitwa umukari karavuga ngo bari baratwimye ijambo ngo bamaradiyo bahora bavugira ko bonyene ngo ari kubu ngo bose batanguye kugira ubwoba ngo kubera ngo turiko turavuga nkiyumvira come on uri kuvugira kuri space iriko abantu 100 200 300 400 ugaca wumva ko wakaze ibintu vyawe uri umuntu uri bwagize free secret mbega uba wibuka yuko abantu baza ngaha kuri space nta na 0,000 kombye by'abarundi bari b'abarundi bose mugabo urumva urafasha agatelefone ufise agatelefone mu ntoki urumvise kuri igitangazo uri kuravugira kuri radio kuri micro yumvwa n'abarundi bose miliyoni 11 icyo ni cyambere icya kabiri iyo muri ko muradedemba mudedemba ngo genocide ngo itegezo kubanza kwemezwa ndababaza iki ngo kugira sende dive I have a question Armeni kugira ngo genocide bakorewe yemezwe ibe hokoni hajeho n'imitayo kuvuga ati abantu babikoze bakurikirana byafashe imyaka 100 alors twebwe urumva cyo twicara turindire niba bizofata imyaka 100 niba bizofata imyaka 50 sende David dikiri ku gihugu kiri kiratubanga ibyo kiratubanga iyo turiko turumviriza ivyo muvuga nivyo muri ko muratubwira indirectement ica kabiri muri mwese usivye abantu uriya ngo yitwa ngo ubuntu uriya Pamela Mubeza araza agatera induru akavuga iyo uri kuravuga ubesha muri space batumiyemwe abantu bubahitse abantu twebwe twubaha tuzi ico bamariye abarundi ba Magi uvyumve neza Magi nti muri ku rwego rumwe umva Mubeza genda muri miriware wirabe muri miriware yawe uca ufata n'ifoto ya Magi uyishyira impande yawe nta naho muhuye umva ndakubwiza ukuri no kuja gufungura urano turase tw'ibirato yambaye wewe ntiwodufungura kubera ko uri afise ibintu byinshi yakoreye abarundi bahokonesa kandi bashima mwebwe mugenda ngo yareze abana babade ngo yagiye ngo kurera abana ngo babo ngo bahuto ngo bariko baragwana alors mubo yareze at least ntiyabaretse abo bana ngo bajane n'abase baje kugwana baze kuvayo bafise imitima nkiriya base bafise omwe ubuntu l'humanité n'aka-humanité gato bafise muri bo bashobora kuba barakigiye kuri uwo yari karabarera
wewe uragenda ukavuga ngo Pacifique ngo Fokode ngo bayisavye ngo kampanye ngo yo gufukura abantu. Umuntu yabivuze yari Ndondeza kandi nigeze c'est pas une campagne, je nta campagne nigeze ntanguza. Ndondeza je nkora abafukura we narigeze ndaguhamagara ngo ngwino twanze dupange ngivyo ngira mvuge. Sinanabikubwiye ngira nkore space nkakubwira nti ngira nkore space kandi ngira mfukura abantu je narambiwe ugaca umbwira ati uriko urata umwanya. Uzi ko space yabafukure nayikoze uyindondeze turiko turanabipfa mbwira ati uriko urasamara uriko utumwanya.